Burya Paul Kagame yoba ari umuntu mubi. Ati mwiriwe mwake karibu kwicano Diodone and uri mushasha ntubagira kugira like subscribe comment utari mushasha nawe ntubagira kugira potage ati rungikira mugenza wawe kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kwa nahandi nahanyene ino munsi ni video itandukanye n'andi ma video nkora aho tugiye kuyaga kwibi bintu ngo ati jewe sinca imanza oya hubwo ni ivyumviro n'ivyitekerezo vy'umuntu agira hanyuma tukabishira kwaya ma reseaux sociaux kwizi mbuga ngurukana bumenyi ego no munsi ikibazo ngo ati niki Burya Paul Kagame yoba ari umuntu mubi. Hinge tutangure kino kiganiro. Ndibaza nta muntu atazi ibiriko birabera muri Kongo aho bigeze aho bishitse ikintu bimaze gukora bimaze konona ku bantu aku baturage babaye muri Kongo uko nuko urumva n'ibintu isi yose iri kwiraraba isi yose ihanze amaso isi yose uvuga ati ihanze amaso ngo umuntu babiri aho umuntu umwe mwana mustuge kuyaga kuri Paul Kagame siza kuvuga ngo ati ngo akahise kiwe ngo umuntu ameze gute oya tugiye kuyaga mu bindi vyumviro vyo kuvuga ngo ati none umuntu kugira amere ukwari biva kumvoki kubera burya ngo ati twese twaremwe dufise ingene twaremwe n'Imana twese turafise ingene tuzobaho kwinosi twese turafise ivyumviro tugomba gushikako twese turafise aho duca ivyo ducamwo mw'ubu buzima ngo ati biduhindura ni ivyahe ni vy'isi aho ni ibintu biri muri twebwe ego ngo ati n'icumviro nawe ngomba kogira ego hanyuma urabi video guhera ku mwanzo gushika ku mwisho kugira twese dutahure aho twumvikane aho twunguranirane ubwenke kw'ibintu ego ubwa mbere na mbere uko uraraba ibintu byose bifise impande zibiri ego urashobora kuvuga ngo ati Paul Kagame ameze ukunuku ariko arakora ibi nibi maze haro n'abandi bavuga ngo ati Paul Kagame ameze ukunuku kandi ariko arakora ibi nibi biratandukanye kuvuga ngo ati burya hariho ababona iciza yoba ariko arakora maze n'ababona ikibi yoba ariko arakora ngo bivana n'impande wewe urimwo mbega umunyarwanda amubona gute mbega umwene gihugu wo muri Kongo amubona gute mbega abantu bari mwizo ngorane zabashikiyemwo babona ibintu gute uri kuraraba ngo atamahanga ariko arafata ingingo agira ibihano kuri Paul Kagame maze ngo ku gihugu mugani bavuga ngo ati burya ngo tishekedi au igihugu cyo muri Kongo cagomba yuko bohana abantu binzego abantu bakomeye kimba ari Paul Kagame kimba ari Karebe kimba abantu bafise impara cyane ku bintu biriko biraba mwaka kanya apana ngo ati abene gihugu bu Rwanda oya kubera bone bibereyeho rusangi bibereyeho mu buzima ntibaraba ego nico gituma mvuga ngo ati burya ngo umurongozi akurongora ni kangaho n'iryari ushobora kuvuga ngo ati burya ivyo uri kurakora si vyone ivyo uri kurakora birambabaza kandi bibabaza twese ngo ati inyungu nimwe y'igihugu mugana naho ndakibayemwo iyo nyungu ntiri kwirafasha abandi iyo nyungu niyo iri kwirateza ingorane iyi ntambara si y'ibindi bintu oya ahubwo ni ntambara ngo ati y'ubutunzi ego ngo ubutunzi mbega bw'igihugu aho bwa Paul Kagame kubera niwe narongowe ngo guhera mu bihumbi 2000 urumva ngo haraciye imyaka myinshi arongoye ego none wo cuvuga ngo ati inyungu ni y'igihugu ngo ati aho inyungu ni yiwe hariho ijambo ry'abantu batwara igihugu batava ku butegetsi iryo jambo naryo ngo ni dictator umuntu yigunga ntave ko ku butegetsi mu gihugu ca democracy nta utamenya yuko uburongozi bukabukanya uburongozi aho ubutegetsi burakabukanya ni ngombwa hariho irango umuntu ashitsa kugira ubundi atware ngo ati niyone democracy none kuvuga ngo ati ngo burya ngo abene gihugu nibone bankunda kandi banshiraho bakangumizaho ngo ni democracy oya hubwo nawe umenya yuko uri muri democracy naho abantu baba gukunda gute niwe wikatisha niwe udashobora gushiraho inzego zishobora kugugumya ku butegetsi kubera nta wundi muntu biba biriko birafasha atari wewe turabe
ku ruhande rumwe, turabe ku muntu umwe, ntiturabe ku bandi. Ino munsi ntitugiye kuraba ku banyarwanda, oya, abanyarwandakazi, oya, tugiye kuraba umuntu Paul Kagame, umuperezida. Sinzi ko ari umuperezida, bivana nawe. Mugani hinge turabe ngene umuntu yaremwe, aho ngene umuntu ashobora guhinduka mu mvo zitandukanye. Ego, umuntu mwiza none umumenya gute? Ngo ati burya n'umuntu mubi arashobora gukora ivyiza kandi ari umuntu mubi. Ego, rero umuntu mwiza umumenya gute? Ngo atarubaha, yubaha, arumvira, yumvira, aragirane, arakunda abantu, arakunda bagenzi biwe. Si ngombwa bara bagenzi biwe, hubwo n'abandi bantu rusange adashobora kuba amenya, adashobora gupfana na kimwe n'abo bantu. Ngo ati nico kintu kiranga umuntu mwiza: arubaha, arumvira, arakundana. Mbega ivyo bintu bitatu biraranga Paul Kagame. Okay, tutaraja kure hinge turaba ikintu aho ibintu bishobora kuranga umuntu mubi. Nta bindi, ngo ati nivyo nyene bitatu ndavuze, mugano uco bihindura: ntiyubaha, ntiyumvira, nta muntu akunda. Mugani ndakwibutsa yuko ngo ati burya umuntu arashobora gukora ivyiza ari umuntu mubi, kandi umuntu arashobora gukora ibibi bivanye n'imvo n'ahantu yoba ari, bikenerwa yuko akora ivyo bintu. Mugani ngo ati si kubwombe bwiwe kugira ngo akore ivyo bintu, kubera aba ari umuntu mwiza. Ni ibintu bisovye mugani bitahurije. Rero munsi tugiye kuraba ku ivyo bintu bitatu biranga umuntu. Mugani ngaha tugiye kuraba ibintu twovuga ngo ati biranga Paul Kagame. Ego urashobora kuvuga ati n'umuntu mwiza kubera yubatse igihugu, ariko arashira igihugu akimenyekanisha mu makungu, ariko arateza imbere abene gihugu mu buryo butandukanye, ariko arateza imbere igihugu kwisi nzima kugira kimenyekane. Ivyo bintu urashobora kuvuga ati ni ibintu vyiza. Wena arashobora kuvuga ati ngo ni ibintu vyiza. Wewe uri muri ico gihugu urashobora kuvuga ati ngo ni ibintu vyiza. Mugani ntiwibagire ngo ati none ivyo bintu nyamba bishoboka, nyamba tubishikako tubivanahe, imvo zayo, imvo y'ivyo bintu biturukahe, bivahe, imizi irihe. Rero ico gituma umuntu acavuga ngo ati ngo raba ibiriko biraba mwaka kanya. Burya ngo tumusuma ngo arafise imisi imuranga. Muri Bibiliya vyanditswe ati ni imisi 40. Mbega Paul Kagame amaze kuba ku butegetsi imyaka ingahe? Si ngombwa ngati ngo bari iyo misi aho iyo myaka gusa, ico womenya nuko eventually birashoboka kandi bizoshika aho Imana imugaragaza ico umuntu ari, aho nawe nyene ashika mu bihe yigaragaza ico ari, bivuye kumvo stari ziwe naho zoba zabandi. Hariho n'igihe zoshobora kuva kumvo ziwe. Burya ngo ati abantu benshi barahinduka mu buzima. Urashobora kuba wari umuntu ameze ukunuko mu buzima, ukaba wari umuntu mubi, mugana ukiyumva yuko ukwiye guhinduka. Hariho n'abandi usanga bibananira, mugana abandi bantu bakabafasha kugira bashobore guhinduka. Urumva n'imvo zibiri zitandukanye, mugana vyose biduha inyishu imwe. Nge tugaruke, wumvise ibintu biranga umuntu mwiza, biranga n'umuntu mubi. Ni vya bintu bitatu ubuze uhinduka umuntu mubi, ubifise uba umuntu mwiza. Rero tugaruke kuri Paul Kagame. Paul Kagame amaze imyaka myinshi ari ku butegetsi, arongora abene gihugu bo mu Rwanda, akora ibintu vyiza bifasha igihugu ciwe uko nuko. Mugano uri kuraba iyi ntambara iri kuraba inkomoko yayo, aho ingene ibintu vyagiye biraza buke buke, kubera ngo ati si yonyene, maze n'ibindi bintu vyagiye biraza buke buke, kubera ngo ati aho vyatanguriye kuva kera. Umuntu akwirikirana kahise arashobora kumenya yuko ibintu birimwo complex, birimwo isobano zitandukanye. Mugani inyishu tugaruka kuri ya yindi nyene, ingorane tugaruka kuri ya yindi nyene. Naho bazokubesha ku media, ayo mashusho media ingurukana bumenyi ukunuko ngo ati nikone bimeze, nawe no gukoresha ubwenge bwawe ukamenya yuko burya ibintu ubiteranyije, burya ibintu bimeze uko, burya ibintu bigenda uko biruko, nazogire umuntu akubesha. Kubera muri iki gihe ibinyoma ngo ati ni vyinshi, kubera muri iki gihe kubesha ngo ni ibintu bisanzwe, kubera muri iki gihe umuntu wese arondera inyungu ziwe. Rero ngo turavye ubutunzi Kongo ifise ukaraba maze n'ubutunzi u Rwanda rufise, ni ibintu bibiri bitandukanye kure, ni ibintu bibiri bidasa. Ngo amahasa ngo abiri ngo adasa, ngo turi bisa bidasa. Hanyuma ukaraba umuvuduko
b'u Rwanda ingene ungana n'ingene bashoye ibintu hanze n'ingene bavuga ngo ati nibone babifise mu nyuma hakaza amakuru avuga ngo ati oya suko biri ahubwo biruku nuku uri umuntu atahura uratahura ego Paul Kagame wavuga ngo ati n'umuntu mwiza kubera agomba guteza imbere igihugu kandi agomba guteza imbere umwene w'igihugu kandi agomba guteza imbere wene burya twese burya turikunda naho utashobora kuvyerekana mugani rimwe na rimwe umuntu arikunda naho uvuga ngo ati ntiwikunda ni ngombwa wikunde ego ngo ati nuko biri rero kuvuga ngo ati yarashoboye kugera ku rwego ariko hariho imfasho y'abene gihugu hakabaho n'imfasho y'ababanyi gihugu kibanye kugira ashobore kugera aho yageze burya ngo ati umuntu yiba n'umuntu mwiza aho n'umuntu mubi igisumana umuntu mwiza aho n'umuntu mubi urashobora kuba umuntu mwiza mugano utanguye kwiba urumva urahindutse burya ngo ati igitutu ngo ntushobora kugifuka naho wogenda ahandi hantu hari igitutu ni ngombwa usubiye mu muco ca gitutu cawe kiragaruka naho wofuka ugatereka kwiki cama kiriho rero abantu rero n'umuntu abantu nikone tumeze uko turi ingene twaremwe n'Imana nikone tuzokwama turi ego umuntu ashobora guhinduka agashobora kuguca mu muco hanyuma igitutu ciwe kigahinduka ciza mugani bivana nawe ntibivana n'abandi kubera bimaze kuvana n'abandi hariho igihe usanga utabikunza utavyakiye neza ngo ati nivyone biriko biraba mwaka kanya nivyone biriko birashikira Paul Kagame nivyone biriko birashikira ntitwovuga igihugu maze n'igihugu kubera niwe nakirongoye mugani ntitwovuga ngo atabene igihugu gusa ni hamwe usanga uguserukira ibintu bitagenze neza kuri we ni ngombwa nawe usanga bigushikiriye amasenshe n'ivyo bihano uko nuko naho bo biha Paul Kagame bakabiha abantu barongoye abantu bajejwe inzego zikomakomeye mu gihugu kenshi na kenshi birashobora nabo nyene kubashikira rero tugaruce kuri Paul Kagame urashobora kuvuga ati n'umuntu mwiza aho n'umuntu mubi ikibazo kiri kuri wewe ego ni wandike ngaho muri comment hanyuma tubiganireko n'ibintu bitatu ndakwibutsa yuko ibintu bitatu ari vyone biranga umuntu kari mwiza aho kari mubi ubibuze uba umuntu mubi ubifise uba umuntu mwiza mbwane hari ibindi bintu bitatu biranga umuntu kandi bishobora guhindura umuntu ataravye neza ivyo navyo ngo ati nta bindi ni kuba ufise power imbaraga kaba umuntu akomeye umuntu w'agaciro ikindi naco nta kindi money amahera amafaranga ubutunzi ica gatatu nta kindi ngo ati ni glory kuba abantu baguha amashimwe bakakuninahaza bakagushira hejuru bakakugosha pinga ukamenya nawe uri Imana ivyo bintu bitatu ni ibintu bishobora guhindura ubuzima bwawe uravye nabi je ndovuga ngo ati nivyone vyoba vyashikiye uwo mugabo nivyone vyoba vyashikiye uwo muperezida sinzi ko ari umuperezida nivyone vyoba vyashikiye uwo muntu kubera igihugu cyo mu Rwanda uvuga ngo ati ni igihugu kirimo demokrasi n'amarango abiri gusa aho iringo zibiri gusa ukabisira uwundi mugano umaze gushika hanyuma ukabona bwa bundi ibintu birahinduce bwa bundi mezuku nganuku ngenzuku bwa bundi ndafise amahera bwa bundi ndafise ubutunzi bwa bundi ndafise imbaraga ndafise power bwa bundi ndafise glory abantu barandaba abantu bakashira hejuru none ni kubereka ibintu ndobiheba ni kubereka ibintu ndobita ngo ati subire hasi ni kubereka ntoguma nduga ni kubereka maze kugira nkomeze nduze ivyo mfise mu aka kanya aka igihugu nduze ivyo mfise mu aka kanya kugira abantu bagume babona yuko fise imbaraga fise bwa butunzi maze bagume baninahaza banshira hejuru banshima kunuko aho rero uba wamaze kwihenda wati ni ikintu cabaye ku muntu kandi kiba ku muntu wari wese aravye nabi ivyo bintu byose bishikira ku ba president bose baba dictator batagomba kuva ku butegetsi burya ngo ati hari ibihugu ngira birenga 30 aho birenga ngira 20 uko nuko birimo aba president batagomba kuva ku butegetsi ego ico gihugu kirashobora kuba cara
rose amahirwe kigatera imbere kigagoma gitera imbere gitagatuko nuko mugani uba uriko urabuza uburenganzira aho boriko uracinyiza ubwigenge bw'abantu bwa bene gihugu. Hazogera amaze n'igihe usange bariko barakugwanya atari bone bakugwanye atari bone bakugwanyije amahanga arashobora kukugwanya kubera burya ngo ati n'amahanga mukorana rimwe na rimwe birahinduka kandi abene gihugu naho bagukunda rimwe na rimwe birahinduka. Rero kuvuga ngo ati inzira ya Paul Kagame ngo ati niyi kuvuga ngo ati yararose ubutegetsi ibintu bigenda neza hanyuma arabwumako hanyuma ubwo butunzi n'iterambere byose si ibintu byavuye mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo bivugwa yuko byavuye mu gihugu kibanyi cyo muri Kongo ngo ati nivyone bigiye kumusubiza hasi ngo ati nivyone byoshobora kumusubiza hasi ngo ati nivyone bigiye kumugwisha hasi ati bitamugwishije hasi abene gihugu barashobora kumugwisha hasi ngo ati bamaze gutanga ibi bihano byose bakabona ibintu biriko birahinduka ku muvuduko udasanzwe nabo baca batangura kwicuza baca batangura guhindura ivyumviro ngo ati nuko biri ngo ati n'ibintu ni cause and effect ibintu ushobora gukora hanyuma bikahinduka. Sinzi kumaze kumva ikicigwa cyo kuvuga ngo ati no ins for sla kivuga ngo ati burya ngo usunice ingwiki object ugagisunika kikurusha inguvu niwe usunika mugani munganye inguvu mwese murasunika mugani ukirusha inguvu kirasunika none ubu wovuga ngo ati ngo Paul Kagame ngo agezehe ahagazehe ahasunika agasunikwa aho ahasunika bigasunika aho ahasunika byose bose bagasunikwa ati nawe ni wiyumvire ati byose ubuzima ni ivyitekerezo wewe wogira kubera burya abantu benshi barondera inyungu zabo ku bintu bagenda barashira hanze naho bo barabarongozi bo muri leta ngo tuzogukunda zogukundira ubusa ngo niyo wagira ico uronka ngo ntuzomwibagire ego burya ngo ati inzira yiwe ni inzira zibiri gupambana kuguma bandanya au kugaruka au agasubira hasi nta yindi ntora afise atari kubandanya au gusubira inyuma. Wewe bibaza ngo ati ngo ahagazehe cenda ariko ndaraba kuri ntuze X haraciye akanya ata post ta X ata Twitter yagiye mu gacerere ubu ariko aragwana n'ibintu byinshi bitandukanye amafonko ni menshi uko nuko ego ngo ati je shinchi imanza oya ni ivyumviro vy'umuntu ngo uzoca imanza zoyica ego ati in conclusion umusozo w'iyi video gusa ngomba ko wotahura yuko twese turabantu baca mu ivyo bintu twese turabantu bamwe mugani batandukanye bivanye n'ivyo ducamwe ngo ati kivuga yuko uri umuntu mwiza ni ibintu bitatu kubaha kumvira maze ni gukundana ikivuga yuko uri umuntu mubi ni ibintu bitatu ngo ati kandi nivyo nyene bitatu bivuga yuko uri umuntu mwiza kutubaha kutumvira kutakundana. Rero inzira yo kuvuga ngo ati ngo ariko arajahe ngo ariko aragendahe ni vya bindi ngo ati mvuga yuko hari igihe usunika ibintu mugasunikana n'igihe usunika ikintu kigagusunura n'igihe usunika ikintu kigasunika wowe uhagazehe ni hamwe mvuga ngo ati burya igitutu cama kiriho naho umuco utoba uriho camaho umuco ugaruce kiba kiriho ntushobora kugifuta ati ntibikunda. Rero ningeso waninge umeze mu buzima keshi na keshi biragoye yuko ufuta izo ngeso mugani ngo birakundika mugani ngo tibiragoye yuko ufuta izo ngeso ngo ati ikintu kizoshobora guhindura wewe ngo ati nta kindi nagaciro imbaraga power nta kindi ngo ati n'amafaranga ubutunzi ngo ati nta amaronko ngo ati nta kindi gushigwa hejuru kuninahazwa glory bakagushima gushira hejuru ngo ati nivyo nyene ego eno musi twagomba tuyage ku iyo video uyikunze uyigire like utayikunze naho irungikire mugenzi wawe
maze wayikunze cyane ugire share comment hanyuma wibuke yuko ukuri aho kuri kuzokwama kwaserutse ibihe vyose iminsi yose ego akazina kanje banyitwa Imbere Diodone tuzosubira kubona niyo twabonana.